She wants to gangster me a day tonight. She wants me I know. Amana afuga me a day tonight. Oh, yes I. Bandanya. The Fighter Production ni big brand. Cyane. Ya brand irimo VICHOU LOVE nibaza ngo niyo gufyina. Mukali Google. Nibaza ngo niyo gufyina. Kuko turaza abaririmbyi benshi bahaciye. Ariko no musa atariyo bari. Hari umudada yahaciye. Uramwibuka warafashe umwanya wo kubicekinga uraraba The Fighter Production mbega imaze kwipanga gute urabona imaze kahise kameze gute urabona irebo kurikana cyane kumva mbere nta naza no ngaha kurikana cyane gose abahaciye abavuye bose nabazi ya mudada yahaciye yitwa nde BBP BBP ataraza hari inde 5G difficile ndabona bajya bose baragiye iki cyatumye nawo hazo uvuga uti naho bajya bagiye ndagiyeyo nanje hama rero bimaze gushika ngaho muca murinjira muri studio mumaze kwinjira muri studio swate waraberetse za ndirimbo zawe wanditse zose baca bacagura zirya sinaberetse habwo yambwiye nko ndimbo 30 30 baka nyinshi basi narajya urazikora zose uraheza zose official urahera acha kura muzijya zine ndavuga ati dure kuriza nguvuga izindi zose zitwara pereka uko nana my baby you the domo my little question kubwanje ndabivuyemwo si oya no kesyo nana totorimi you the domo my little question kubwanje ndabivuyemwo si oya no meshen nana n'umukobwa ego yarambabaje cyane yes I kwaje baraga true story janje nakubesha just fyonda ndaba wivyo wakoze cyangwa ivyo nakoze sabanga cyangwa urabanga Isaac TV ho. Yes sir. Bwana mambo vipi? This is Isaac TV. Nizere ko meze bien sana muri good muri cool muri fresh boku sana. Au sio maze? Komi Drizzy special cool patient amazing boy. Chango nyite aka Maneko. Mzee vipi? Ni wane. Kukano ko gakazi. Kanyama niko kabireka. Yes, uramubona umujirera ari hari imbere yacu, uramubona tipa ari hambo ameze bien kuri white, imishatsi ya white. Nyene yakubitiye ko amarineti ya white ku 24 cy'ubusazi hariya. Abantu benshi muriko muribaza mbega ninde? Mbega uwo muntu ko tutari bwamubone seki. Ndeka ntangure ndababwiye yuko uwo mutipe jewe nkimubona abantu bakunda kuraba amastati wanje barabonye yuko hari umuntu nagumye postinga sana ku marezo social postinga Facebook page hehe hose naguma ndamupostinga but today ndi kumwe na mwite Bliss irakoze mutipe ameze bien afise fraîcheur afise swag umubeje umutipe yavukiye ni Bujumbura ngaha nyene Maramvya benshi barahazi uriko bafata igenzi rigenda kuri airport benshi barahazi no mutipe rero novuga yuko ejo aho hirya ejo niho twabonye the manager wa The Fighter Production posting ati twashize umuririmbyi mushasha muri The Fighter. Abantu benshi baribaza mbega uwo muririmbyi mushasha washizemo ninde? Tugiye gucekinga tusanga n'umutipe yitwa Dollar Blue C. Mzee ndakuremutse kwanza narambukije cyane meze bien Drizzy yani ya sound nyene yo kuririmba ni nyene nega batandukanye rero kazi n'ubuzima busanzwe umba aba difference bihari biratandukanye biratandukanye neje ko ndiko mvuga cyane none rimba twumve nawe nyene tumera tuhinduka uririmbye rego urahibongoza fata ka microphone neza fresh tuganire bien yana turi pause umviriza rero Happy Famba twabonye ari karagupostinga mzee
turavuga ngo tipe Happy Famba ariko arapostinga ariko Happy Famba turamuzi ko ari muri legend muri music y'u Burundi. Happy Famba arinze avuga ati reka posting uwo muntu. Reka mfate uwo muntu ndamushiye muri The Fight. Aba hari ikintu yakubonyemo. Uri proud kwanza no kumenyana na Happy Famba. Shakose, I'm so proud. Yes I. Wagwan. So proud. Anyway, je ndiko ndaraba YouTube yawe ndiko numviriza ukuntu numvise imiziki iriko tutarabigaruka ko kuvy'imiziki yawe iriko ariko hari ukuntu numva ufise akantu kaba Nigeria. Mzee Yo. Ikintu kwanza shaka kugusaba nyene abantu bumve yuko turi kumwe no muririmvyi. Akantu intro kweri ku muririmvyi. Basi nkaka 10 secondes ku muririmvyi wo muri Nigeria. Hama tubandanye. Muri ndo muri Nigeria wewe wese. Ego ko wewe wese ngunshaka. Wo umva nyene wo bukunda canke umva nyene mwa muri mood imwe. Okay. Yo kuririmba. Wo nkunda basi. Ego basi. She wants to gangster me a day tonight. She wants me I know. Amana afuga me a day tonight. Oh. Yes I. Bandanya. Ndimba iwanje nafsi wanje. You are turayishika ko. Yes I come guys good. Let's go. Ni stare, we ni ruga man abantu bose baramuzi. Yes mwamwumvise rero ni Dollar Blue Sea. Yes I. Kubera Dollar Blue Sea. Witwa Blue Sea. Bo. Sanzwe mpamwe twa dollar. Umva. Ndatsimbye kameme urumva. Bro. Irega utizimbisha nda kuzimbisha. Cindazimbye nyene. Kama naje nitwe dollar aravyo kunitwara. Donc ka dollar kagiye ko kubera uzimbye. Maje yagira mpe izina rya dollar. Kwa niwe yari impa. Niwe yari guhaye. Kubera kunda kuri mpamagara sana kubera basi twahuye ambonamo ikintu nyene kinini gose cyangwa ni dollar iri. Yes acha nka dollar iri. Dollar Blue Sea ataramenyana na manager Famba yarinde. Bwa mbere yari ameze gute yarabayeho gute? Bwa mbere ko ibintu nyene biraho tu. No kubona kantu nyene umuntu nyene ashobora kwifashisha akabura. Ariko mbwa right now I'm good. Utaramenyana na Famba warinde warobayeho gute? Mbo ntamenyana na Famba nari umurimbye mugabo atazi ivyarimwo. Taraba professional ariko right now I'm professional. Hama kandi ni witera bro. Listen bro. This is Isaac TV. Bro dukurikirwa n'abantu benshi sana. Bro umba kwanza. Uvuze kuri professional. What does it mean bro? Bro umba kona bikintu kimwe utaramenya. Hajya kuba professional. Simpaka nyene ngo abikubwira. Wowe nyene uvuga ati jewe I'm professional. Yakuba professional rega soma mama ngo ngucume manga worldwide ngo nguvume cyane oya. No man. Kwa professional nyesha mbere kwanza uvyumvamo uko wewe nyene bavuga ati je kweri kuba ninga amordanye uvuga uti ngiye kubikora nyene rero nk'umwuga fresh bana kubiko abo narabikoze ase gusa nyene ngisanye y'abantu nyene banyakira gusa narabikoze kandi byarabaye Dollar Blue Sea ataramenyana na Famba ko watubwiye ko akodora ari Famba yagashize ko witwa nde musangwe bwa mbere sinaririmba no muntu nyene akunda umuziki mugabo yifuza kuba umunyamuziki nani kindirimbo nshiraho nandirimbo nimwe wari ufise narifise zanditse mugapana nyene ngo zo muri studio indirimbo zagiye kuri YouTube yawe zari indirimbo za mbere nyene ugiye ryari rya mbere ugiye muri studio oya si ya mbere ahubwo rero nakoze nyinshi ariko mugabo zigenzo batoyemo muga rero studio ya mbere nagiye muri Partage production yes I'm good bro I'm good Dollar Blue Sea kuri ataraba Dollar Blue Sea itwa gute ubwambe nitwa irakoze Bruce nyene bisanzwe nyene by'abavyeyi hagatazirano wari ufise bamagana Bruce ko nyene Bruce yes manje avuga ati witwanitwa Bruce avuga ati kashira kuri dollar nanje let's go dollar Bruce Happy Famba rero mwamenyanye gute umunsi wa mbere muhura hari nimbo vyibutse byari bigenze gutugira muhure na Happy Famba kuya duhure urabona jewe nakuze ndamubona rero numuntu mu muziki wacu twese twakuze tumubona ego sawa ankoro kandi rero akora no muntu twavisha urya ni legend kandi visha nawe rero numuntu akuze nkunda kandi kajewe hari wacu ndibaza urabizi kwanza wewe urabizi haro ama mariage arakunda kuba mariage zose wasanga visha ku mavuzi kandi imbuzi zose nshibuka wewe nkazomanya kwati wow umuntu ninde urumva ninde ahantu hose mbaramusanga bashambye ati wantu uyu
kwa na Happy Famba na Happy Famba yifuza ko dukorana nawe mbo rero bimaze kugenda uko niho umuntu wenyene wifuza ko mukorana ndashaka kubwira n'umuntu wasi nabona yuko tarayi wanje shaka gushika ujya kari we abasi azoresista avuga ati ko uyu muntu ego kweri kabisa yigeze wifuza za Bantu Boy za Empire Avenue za wigeze uzifuza nazo kuzijamo urumwe wifuza do fight kuko ukorana na Happy Famba mbo misanzwe narazifuza kuko nta muntu atifuza kuja ahantu heza kuko haya hose ga ni heza Bantu Boy ni heza ariko mugabo no ngahano mva menga ni heza gusumba kuba haraziruta mbona menga ni heza gusumba kuba niho ndi haraziruta ziri kubganje gushika ubo haraziruta nyene ko niho ndi ko bagaje sibo ndimwo je nga urumva caba nyene mu rudani gusumba nyene handi hose mbana imanyene no kagiye ko bavuga ati bitabaye ntibari gwawe nyene ubuvuyemo umunsi wa mbere uhura na Happy Famba hari yari mwari hehe umunsi wa mbere duhura je namusanze nga kuri studio kubera warishitse nyene urava home bro umva kwanza je honyene ngeze ku muryango wa biro urambwiye ku muryango wa biro naragize ubwoba nyene wa ndavuga ati hakarabaye cyambu ca pasi mwari musanze muvugana ku telefone eka share gazo yanyishuta ayo bitwa kuyinga mu kirundi narayinga nkavuga ati none mana nibiki none kuririmba sivyi wanje kuririmba no ndabihebe urumva ndimva kubiba kubera iki navuga ati umuziki namandikiye nambona iki none ntabona ko mfitana nibiki ariko mbwa rero icana umutima mwiza yuko azomfasha umunsi umwe nuko nakuru bufitse ari kera nyene bw'abarinzi nyene ba Nigeria sana kwa nyene nabakurikirana nabari nyene mbwa sibo nyene nkurikirana ni benshi urumva mbona rakora rero ama open verse nyene yabo nkamutaginga akabibona nkabona ko yabibonye incura mukundira so umuntu namutangiza atabibona mbo yarabibona gusa nyene ntanyandikire urumva ntanyandikire avuga ati ngo jewe ngo ndemeye yuko ngo kokora ibintu nyene biri nyene nk'umunyamuziki mbo gusa mbwa ari umunsi umwe nabonye yarashira ko umutima kuri video yanje ya mbere ashira umutima nyandikiye ngo nagushaka oya iyo video yarayibonye he kuri Instagram namutaginze ay video wari wakoze uri kuraririmba nayikoze nyene hama ndamutaginga rero arayibona amaze kuyibona muraze ko akantu ka love ndavuga ati what the fuck ndavuga ati nibi nibiki sindumva sina je nabibuze ndavuga ati je twese numva ko byo bavyabaye ko nakantu k'umutima unzi ugashirako ikintu wagikunze achi uchecking urampeka ni Happy Famba nyene wavuze ko wana ndakuza muri DM kwanza eske ko nandikiye n'unyene isanganiwe kweri uwo musi narana ibirato hama mbo bimaze kugenda uko rero mbo ndamwandikira kandi ati mananje ce kweri ndashaka kumenyekana arabibona mbwa ntanyishura ndavuga ati none byo mutima n'ubiki yarakeneye anyinge cyane mbwa jewe ikintu cyambere cyamfashije kwihangana narihanganye bishoboka ndihangana mwihangane yaci kwa haci umwaka hafi umwaka wose atanyishura umwaka atakwishura kuri WhatsApp nayikura yari kuyimpase WhatsApp nayo wari ufise ndayikuye kuri Instagram uyibona kuri Instagram ho wagumumwandikira igeni booking yanyuze yanuze yanani yafata production ene wacha kuri the fight ukabwira ati ndakeneye kwanza bijyaho bikora mu gihe ari projet runaka y'amafaranga canke ibintu ngiye mujya mu kumukorere hamwe diminziriza kora nka jewe kushika ubu namandikira kugira ngo nanje andimo amafaranga hamara mwinzirize mu nyuma ariko mbwa hajya kuri booking biryoshe umurundi ya mu gihe ari kintu nyene mujya mukore kiri direct apana nyene cyo kurindira kwa nka jewe nkubisarindire it's good ako namwandikiye tishwa umusumi nabonye rero nyandikira fresh avuga ati mambo vipi ndabaza kwanza abantu bazi Kiswahili mazi habisi maze kumwandikira atakwishura vyagenze gutakwishura urumva namanikiye muri DM nunze muri DM wiwe nagiye kenshi ndamwandikiye mugabo acha kunyishura ndafati why ndafati none ntashaka nimbe basi none ndabihebe mwe ndavuga ati waya yes nobeba kuko imana ari nzimpa bino bintu hari impamvu yabimpaye impamvu rero ifuko ndayirindira kandi nkayishikako urumva ko nka jewe nkeneye gushika kuri kandi nkeneye gushika ahantu hatandukanye imana igufasha umve je impamvu rero naho imyaka 10 abi wait
nzorindira Happy Famba rero acara kwandikira tuzoze tubonane canke warishiti uravuga tereka ngende apango tubonane yaciye ambwa ati mambo vipi ndabaza abantu kwanza yuko wana ibi bisiguriki kwanza yango sinihende mwase bitahura ko anyandikiye man urumva mbo amaze kunyandikira ndambwira ati wani sawa boss sasa bile vitu niaje nisaidie na mimi nataka na mimi kwa msanii arambwira sapeti utakuwa msanii twaka msanii sawa reka ko yajewe hiyo aho musi nzoza hiyo nje ndakwandikiye duhure ariko yaraje mbwa ntanyandikiye ko yaje hariya papa wanje niwe yabimbwiye ko yaje ko yamubonye ko papa wanje nyene naye mubwiye ati Happy Famba nyandikiye papa wanje arasara ko yaramuzi nawe nyene aravuga ati byakweriye ariko mugabo rero yaraje mbwa ntiyambwiye ko yaje narababaye sana ko nyene avuga ati yo wa muntu kweri siwe kumbe yarakine kuraba kwiyangana kwanje kungana gute urumva sinarinzi yuko uyafise ko mugambi kuvakira musango wewe yemeye kuvakira kuva kimbona ariko mugabo rero ararandindiriza kuri nyene yanyango yakine kuraba nyene hawo ukuntu nitwara urumva kandi nayimfise abantu benshi akunda kumbwira dukwane nkanka bakabimbwira bakubwira mukorane baba mushire muri management yabo abandi intezi intezi imbeba ukeneye intezi imbeba bonga nyene mu Burundi kandi basoza bazwi nyene buhanze umuntu ngene ngize kumbwira yuko twokorana ariko mugabo oya bikubwiye yarasanzwe akorerana n'abandi baririmbyi akora n'abandi baririmbyi gusambwa rero ko bipasa nyene fresh nabibona gusambwa yarabimbwiye gusambwa rero mukwaranje umutima wanje ushaka Happy Famba namwe ati wana arakantu ndimwo kidogo ariko niyo byakunda siko na bimad bizo kwindu bisatsi zakuri ibintu nyene biri special sawa ariko mugari muri mana mbwa tona bro sorry kabisa wana hari umuntu nyene yamfashe imbere yawe ukuntu urumva abaye mubwiye kandi Happy Famba ataragufata mve we n'ubyima target ni ntuyizi target ni nyene ukona nawe uko naramushaka ko navuga ati uyu muntu maze kumuronga ne waruzi ko bizokunda ko yeri kwa Happy bro kintu chambe believe man nagije nafse trust ndizira kandi ndizira yuko kintu cyose mba nifuza ko kizoba finally kora nk'ubu kugira ngo nje mu industry kutanga nje muri defata production ndavyifuza kandi nabishaka kandi nanzi ko bizoba ariko mugabo defo habaye ninye gusa kuntu vyabaye rero nivyo byantangaje je ko niyumvira siko vyabaye hajya rero cyo gupanga ikintu ugasanga bije ko utari wize ko cahoza nko kikaba carabaye mugabo byaciye mu nzira nyene naye niteze urumva nayenzi umbaje musonga nayenzi yuko amaze kumbona gusa ari TikTok ewana twagiye mga yacigiye bro imyaka ibiri arenga ndabe kwanza umpetse kwa imyaka ibiri arenga mugana we rero cyo mahenga uvuca nekubwire camahenga uvu nyinshi cyane kubwiye avuga ati umpetse kweri arafite target sinaruhutse naguma nkora twadu challenge nyene gukora guinzire guma wandika indimbo z'abarundi nyene nkakora nyene ama indimbo zabo nkafata nk'beat imwe nkashama indimbo z'abarundi zose nkaririmba nyene nkacanga kugira ngo abantu bose babone yuko abantu bose nyene ndabakunda kandi nanje nshaka gushika ahantu nabo bari urumva amanyene bigenda uko nyene umunsi wa mbere rero mubonana nkabwiye umunsi wa mbere duhura mbonyo rero yambwiye ati wanapita ngo vipi naje hiyo mugabo nimekosa muda kuambia June niko na vitu vingi tena simu yangu ilikuwa ina moto chavuga ati wana kibazo kweli jewe awumbwira gusa nkosanga ahantu bacharambwiye ati pita ngo hano mba ntawo menya kubera munyaka bigaje ntaho narinzi cyangwa niziye guze ni kamenge naba nje muri vie naho ndifata ya bus bakabaza bus idahagara ni no ku fata indi bus naje myaka biga namenye bacaye ariko mwari sawa tu kwaje no munyakanyene nta sinatembera umugana bise umugenzi no nyine mugabo sinaza nyine ahubwo nibaza kunda bari aho munyina je nyine kura family yiwe tugahura okay mbo musumira ambwiye ati we rero ko tuhamenya ronde umuntu witwa Mune umuntu witwa Mune turabona hari iwacu n'umuntu yakuze nyene mbona umupamba nyine hari iwacu nyine mugasa muririmvyi kandi mu industry ntaho urimwe oya mugari umugenzi wa hafi wa Happy Famba Happy Famba avuye agi hari iwacu niwo muntu nyene bahura babonana mugabo ntavyambwiye ko bazene ko yaje umuntu fete uzinanye mugabo Mune ntiyambwiye ko bazene kugira ngo yanse ko mwenda mugora nivyo yanse timurondere rero yambwiye ati rondo umutwa Mune ndavuga ati je Mune turirwana azogushikana kwa Happy Famba
mune ngiye kumubwira ngo ati wa mune vipi fresh mune atangara kwanza nje kumuraba ko n'umuntu nyeje ntaronda mu isanzwe mbwa twamana nyene kurigana nyene akarengana po to mbwa ngiye musanze kuri adresse yiwe ahanakora nyene ibyo ma telefone arambwira mune vipi po arambwira ati peti yangu nibiki kuje kunda wewe ushaka dukora igiteramo ko kuje na manager kwa naririmba kandi rero urabona hagiye wacu nyene twafise kuntu nyene twagira ku mugoroba nyene aga freestyle nyene kaba petit tukaririmba duhanahana nyene kuri beat nyene instrumenta tukakuta nyene muziki fresh tu mbo rero aravuga ati nene biki petit yangu hari ikintu ushaka canke ukenera gutera indirimbo ndavuga ati wapi singene nkunera indirimbo abunye yuko unje nakwa Happy Famba muhiriyo azina nanje yambwira ajambwira ati ayo man uri umusazi cavuga ati oyaye je no yabimbwiye cavuga ati apo yagayense no kunjira mu mazi kuko umuntu aramuzi kugira ngo muhure ni ikintu nyene kiri special cyabwo yatireka kubesha navyakubwiye kuko yaravye abona ubuzima ndimwo nuko life mbitarimwo ujya ntaho bohurira nuko ati mune no kwisi no kubesha kweli je niwe yambwiye uzonjane ngo kana mu telefone acha mu telefone wana Happy Famba ni sawe arambati mwayaze ngo ngopati nguzomuza ndavuga ati mareka batima tindashitse kwa Happy wow bro camvuga ati wana ibintu birabaye kweli ibintu nifuza kuva kera birabaye ariko mugabo naho byabaye haci igihe nyine ntashika nyene ku nduto zanje uyu munsi niko navuga imbere yawe ya kamera umviriza ucuraza rera carakuzana ati neza yo munsi ko hace nk'amezi 3 sawa tushe tuza rero amaze kukuzana ushitse ngaha bica bigenda gute mushitse ngaha mbere kwa nagize ubwoba nagize ubwoba ko yari gembe ndamubonye uwo munsi muza mwari mwavuganye na Famba arababwira ko ari hari namwandikiye kuri Instagram ati manager ngenda kwibutse ko rero nyemende ko nzuzana mune acambye ati yo mwana vyibagiye ati kumbe nawe ntani yavyibagiye nabikubwiye arakinduka ukuntu kwihangana kwa okay arambwa ati wangu navyibagiye ngo mugare ngo muze Samedi hageze ngo mfise inama Samedi inama ndavuga ati nariranze ngenda bivemo aravuga ati simusije ndabihevye nje si impano yiwanje reka basi nje kwima umuceri basi ko ariyo turi mu muceri mwinshi akuriye umunsi umwe rero niho nagiye kwa mune namujya mune no kuri biva marabo kuntu bigenza kandi umuntu yarazi ko mfise tara kandi yarankunda kunakubwira ko nawe nyene azondira indirimbo mugabo ntabwo byari inkorere batamumune kuri biva ndagusabye ko yari mwumvisha mune acara mwumvisha musanzwe mune yatumye agira inguvu nyinshi yo kumfasha kandi ndamushimiye cyane mune big shout out ko yenda mukunda cyane kuko n'umuntu atanyakiriye nabinde mubwiye kuko hari abantu bibwiye ko nkeneye kanaka ucumenga ushaka umutera mugabo wewe nuko ntakubeshe yatumwanya wiwe agata adresse tukajana tukamara nk'umunsi wose tuyino tumurindiye ko Happy Famba nyene wasanga ni mu namba tukamurindira yumvire nka sambizi gitondo twashika ngaha tukataha saa 4 z'ijoro kandi mune ngaho nakime namuha kandi cananyohe no yanandihira yandihira déplacement akaminga uvuje kwa tipeti yangu sukaretama we tugumuza wandi azoza rero umunsi umwe rero acaraza yagasa musanze ngaho indani habwo jewe yaraje ndinganinjiye indani acaraza umutima urasimba umubonye murasimba ndavuga ati ndabonye Google rero mutazi ya Google please umbuze ndamuhaye Google kuko azi ibintu byinshi nabishije Google kuko bazi ibintu byinshi mbo rero ndamubona arinjiye nguwe ndamubona ndavuga ati ndavuga ati kweri umuntu yu niwe bavutse cambuca baraho andamukije honyene naci numva amashanyarazi aramfata ndavuga ati noneho karabaye ati kabaye acambaza pita ngo vipi poa washitse ko cyambe kwa cantangaje nsanze ari umuntu ameze neza ari hambo sana narinzi yuko ukunda myumviye narinzi ko ari umuntu agoye kuko kaya nangoye narinzi ko niyo twahura azongora vraiment narinzi ko ari umuntu nyine azoshakana mikindi gihe ambwira ati wana utuka kundi umunsi umugabo umunsi cyambwira ati pete yangu we sasa tuzone mzee wawe kwera wana iyi project uzozane papa wawe kwera iyi project imwe urabona ko ni nini ifo nyene ko hakora ikintu citwa contract kandi contract kora nka jewe imyaka yanje mfise nivyo muziki sindi munini urufoko haba hariho ibintu bigukingira papa wanje akaba hari kandi papa wanje mu gihe haba hari na Happy Famba mutera intege avuga ati abavyeyi bashigikiye umwana okay
Nanje curasimba ubibwira papa aje pa wanje n'umusani nkanje pa wanje n'umustar ambwiye ati wamuronze ntabuze iki none tugende turagenda turaza ngati maze kugenda turashika wanje namubona baca baje hanze kwanza baravugana kwanza ivy'iwabo nk'abavyeyi ni ngaha yawana acinjira ko yenda avuga ati mana we ari avuga ati je kweri ubu muri minsi simeze neza nzomufasha hanyuma ubona ko masenga avuga ati mana urumva navuga ati mana je nyumba kweri wambwiye ndirimbe ukamba ibi bintu uno munsi bigapfa nabiheba ntabwo niko ari ivy'iwanje amaze kuza avuga ati wana amaze kwinjira ngaba bayaze namuze gusa muze ino atanga kwinjira mu rumenga muze haca shapfuye ndavuga ati kumupepera ati muze ati gute ngori ndarindira guteba ngaho buraturitse acaza avuga ati wana ngo pita ngo vipe ngo na kipaji ige jambo nyene gusa naye avuga oya umutima ucorororuka naye avuga ati oya ari bikwiye atukona kipaji ati wow ku mutima ngaho re mwasana seru ndavuga ati wow mbo aravuga ati wana mwe rero ni mugende muhira papa wawe ndaza kuvuga naye ku telefone hamaze kubwira ukuntu twayatse nk'abavyeyi kugira ngo uyu muziki ko turakora si blague yambwiye ngo samashanje kugira twinjize twinjize kaye nanje arabizi yuko abantu bahindagurika kandi nivyo abantu turahindagurika iri fore ko haba ari umuntu bimu gihe bibaye avuga ati kanaka yarahari twayazi ibi mugasi nifuza ko byo mugabo abantu barahindagurika it's okay ko nanje ndi umuntu urabizi so rero pa wanje ifo ko yabahari binakunze imena mama wanje ari kuza ntamenye ne mama wanje ngataro musani mama wanje arabigwanya ja yabigwanya mugabo abikunda ubu right now nanye no musani mama wanje arangwanya zatari nakambye ati wewe uje mu busani ngaho wewe urapfuye ndavuga ati mama wanje nabikunda Kwati uyaye biki ngo yangwe ndavuga ati mama nukwinde cover ndaye gusabye ndavuga ati bako made price ngo jengo by'ubusani by'ubusani ndavuga ati yo mama anje ko gushika ubu anajya ipigi gisohoka nave wambaye kwishira n'umufana umve afuye kunyumva gusa ibyo naririmbye kwanza mbere umunsi wa mbere kwanza yemeye ko azoshigikira umunsi wa mbere nk'injimbo ya mbere ko yanatwaye bruyo kugira ngo numve ibyo naririmbye mama yumvise ko naririmbye aravuga ati mwana nje ni wewe ndavuga ati yego none gute wewe ngurimba ko ngo bikuye ndavuga ati mama nje kweri nanje nisanze kunyene shango sawa turiko turanyarusa rero Happy Famba amaze kwemera kugufasha acaragira arabwira ati genda nzoba telefona tuvugane amaze kuba telefona yababwiye iki mwaciye mubandanya gute mwaciye muza kwandika contract byaciye bigenda gute mbo misanzwe je tumaze gutaha yacha telefona papa wanje ni wacambwiye ati wana Happy Famba yandonde yaciye iminsi ndanezerwa arambwiye ati kandi yambwiye ngo uzongende kumuraba ku munsi n'uyu turagenda turaza rero tuje ikintu cyambere nyene cantangaje kwa je kenshi nje ngaye je nsanga indani nasanga ari hanze kuko afite ibintu byishakora afite abantu benshi nyene manyina kumagora barinzi nkanje okay mbo rero amaze kwinjira mbona afite ikintu kimeze nk'impapuro impapuro nimvira yuko rero ari nyene mbijya byiwe nyene abayiviriyemo nyene ndacabwiye mu secretary ati ngwarize ngurabo kuntu ngibintu ngipanga neza ngo mpeti ngo tugibe nibi kiraciye mwe navuga ati ya ja bless ndavuga ati mana ku mutima ndavuga ati mana we nkandirimbo ngaho nyine mana hunyerekera ndi murayita uraziye ivuga gute nayo uziye kudasenga ego ntusenga okay ati rero acaragira nyene aga contract fresh mu contract turagenda nyene kwa noteri ayo kwemera twagiye kwa noteri kuko ni ibintu nyene biri biggest kuko iyi rebel nini urumva ni nini tugenda kwa noteri gusinyaho ndari binani kwere ubwo baguze muze cyangwa inyuma ngo ureka ubwoba usinya reka ubwoba nasinya ari ngaho bisho sene bwa mubone hari handitse nk'imyaka mukorana myaka ingahe rera ugira unteranye cewe aha muzovuga nawe umwe kude rabeti kude tuzokorana imyaka umwana wokorera kude ko nk'imyaka 10 umva kwanza je nagiye gusa nene wasinye udasomye narasomye narasomye ariko mugabo imyaka yari yanditse yariko nene wogiye kwa ntanya ngafisi nugira hafi buzima bwanje
oya nibi bahusa nyene ari kontra kubona bamwe arabizi namuragira kontra yavi kontra ifise igihe nyene bihera ko agukunze muyongera canke mukagira nyene saye nibyo ko ashobora gukongera birimo nyene none gashaho je mbonye kunanyitaho ukoze neza azokongera it's good nko mu myaka 2 gusa ivyo mbona myaka cyane rero ico twacyumvise ukuntu byagenze muhura na Happy Famba byari bimeze bien The Fighter Production ni big brand cyane ya brand irimo VICHOU LOVE nibaza ngo niyo gufyina mukali Google nibaza ngo niyo gufyina kuko turaza abaririmbyi benshi bahaciye ariko no musa atariyo bari hari umudada yahaciye uramwibuka warafashe umwanya wo kubicekinga uraraba The Fighter Production mbega imaze kwipanga gute urabona imaze kahise kameze gute urabona irebo bikurikirana cyane kumva mbere nta naza no ngaha bikurikirana cyane gose abaciye abavuye bose nabaci ya mudada yahaciye namundi yitwa nde BBP BBP ataraza harinde 5G difficile ndabona bajya bose baragiye iki cyatumye nawo haza uvuga uti naho bajya bagiye ndagiyeyo nanje ndabwira impamvu basi ndago example ya hafi sivyo ya hafi je petit frère wanje arabora yagiye kuba ashamara iminsi je ngenda hakubita umwaka umva ufitiye confidence cyane yes hama rero bimaze gushika ngaho muca murinjira muri studio mumaze kwinjira muri studio swate waraberetse za ndirimbo zawe wanditse zose bacagura zirya sinaberetse ahubwo yambwiye nko ndirimbo 30 30 baka nyinshi basi narajya urazikora zose uraheza zose official urahera acha kura muzijya zine ndavuga ati dure kuriza nguvuga izindi zose zitwara pereka uko canke yarazibisa zisoka mu nyuma y'ijya IP nazo zizosohoka kandi yezi yasumbana zijya mbere ibise ningishe basumbana ndafise nisumba bijya nyene yani kuba arakubwanje ni imponjo kana kantu bitwa akantu nyene ko kuba mbega yo mwamwe aravuganye uba waramenye ngituma yashimye gutanguza gukora IP atashimye gutangura gukora indirimbo imwe mbo misanzwe urabona hamwe The Fighter Production nga BBP bwa hawe ahora yaje kuri IP nanje why not kuri kinanje ko kinza kundirimba imwe igikaje ndiyemera aje misana nkembe album asharanka ngo yango inakwatukure kuri IP kwa James ndirimbo nyinshi indirimbo nyinshi navuga ati naho sura album indirimbo 15 tafise nyinshi kandi nzita dutandukire rero ku mizi ukuntu yubatse ukuntu imeze twumvise style uririmbamo n'amatwa nsumira ngo ujya mu petit frère wa nimba ari petit frère wa Crown Barest ni petit frère wa niwa nkurikira nawe numuririmbye kandi tumaze kumva yuko nawe nyarafise style yiwawe narabizi cyane ndamwe kandi ndamukunda sinabava ndakubaza ibyo mugabo urabizi urabizi yuko abawuneme arimwo yego cyane hari umuntu yigeze kumbaza ngo mbega Crown Barest yagiye amaze kubona wowe akabona yuko na postinze kuri grand frère wiwe cyarambaza mbe ujya mu petit yagiye ya mu petit ari mu biki ujya mu petit araho twabana nyene home aherutse gukora ariko naherutse kwera ariko mugabo bikunze azo kibazi kihe kwanza urabona ahe wacu nyene ibintu biragoye ubuzima ni biragoye we nakubwiye kugira ngo je mitamo Happy Famba niyo mpamvu nyene nakubwiye umva numuntu basi ari ku murongo urumva numuntu basi muvuganye ikintu kimunaniye ashani ni basi tu sinzi ko ni ikintu kinze kimunanira kandi rero ainza ciyemera avuga ati ndemeye kugikora kino kintu haba kazogikora mbega utaragira rero utaraja muri lebo ya The Fighter Production wari usanzwe ufise YouTube channel YouTube channel nari mfise kweri gusa nyene ijya nyene twarayiruza pore kwa nyene urabona no kunyiruza amaviews we nakubwiye ayiduza pore gute umva kwanza ko yatanguriye kujya driz vana bye kwanza nabwiye ko nakora ama freestyle nawe nakubwiye ama freestyle nayakora kandi rero nje no ngaha naguma ndazikora muri studio
ijya YouTube ho niyo washira kayo freestyle nkashirako hajya ariko freestyle umenga 12 10 mbwa bazifuse kugira ngo YouTube yanje nyene yize nyene ari shasha ariko mbwa baguma bavuga ngo nizo waguze YouTube oya so naguze YouTube nko nakubwiye nyene ariko ama freestyle 12 rero nazidu numba basi kwa nyene yarambwiye umba nyene ambwiye twefise YouTube navuga ati wapi naho mfise twavuga ati sawa kandi gwe YouTube ugumuduza pore ko yarazi yuko abantu benshi naje nyene bankurikirana ntaririmba ko barakunda ukuntu ngiye ufite bakankunda is right ati sawa ndavuga ati yimpa ashara yimpa ndona postinga posta nige Instagram nuko nyene YouTube iboneka ko yatanguye mu mwaka wa 2016 nuko nyene ega ni yakera niyo yampaye rega se yuguruye niyo yampaye niwe yayiguhaye niwe yayimpaye kandi yayimpaye kintoyi musanzwe afise utibega nyinshi afise imbatamenze yambwiye afise standard nene ko biriki yashimye kuguhijya ikiri ntoyi ugira ngo nyene ngiri haso mbone yuko nyene ibintu bigoye utanguranye n'abafana bawe nyene fresh yego kweri mbone ko bigoye gusa enka n'ibintu bro 1k jasho bagati ngo vumbina jasho erisha yes mu kubandanya rero tusana n'abagenda gusozera tubanze kwanza tuje muri yakaririmbo kamwe kajya katanguriye kuri YouTube nyene kajya nyene kamukunda kukumazi kajya ka video kameze fresh amarishe tubandanya tuje gusozera okay twagiye nana my baby you the domo my little question kubwanje ndabivuyemwo si oya no kesyo nana totorimi you the domo my little question kubwanje ndabivuyemwo si oya no mention no mention mention bagize ico tizigura mention rega si emotion oya mention maze nugutanga umuntu nta gutanga nabikirimo kandi no mention kumention umuntu kuri Instagram kuri FB ura mention nta gutanga umuntu bikirimo ubu we twe vyaheze vyaheze nana n'umukobwa yego yarambabaje cyane yes I kwaje baraga true story janje nakubesha je fyonda ndabawe ivyo wakoze cyangwa ivyo nakoze sabanga cyangwa banga yes good son hama reka nsubire nakubwire karibu muri The Fighter Production karibu muri entertainment y'ibibazo muri entertainment y'umunezero n'umubabaro ariko ndakubaza kantu gato kuba umusare biraryoshe cyane habona nka ubustare dego ubustare kubganje cyangwa bivuze kubera utaraho umusare kwanza ubuse gusuma amafaranga kubganje ubuse gusuma amafaranga haraba barabishati buraryoshe kandi burabishe wowe abo ntiwemerana na je ntibubishe ubganje ko yabo bisino bijamo nabihe dana kubeshe driz ikintu cyambere jewe nanka muza mbyo handi nta kintu gituma jewe kimbabaza mu buzima bwanje erega music is emotion umba ni ibyishimo kandi umuziki umba nta ikintu kibabaje ni ibyishimo impamvu rero umuziki ndakwagira ngo nishime umuziki rero ngungura babaje ku bwanje je ubwanje abo je duhutse tugende rero muri entertainment hagati na hagati fresh novuga yuko ni entertainment umaze kuyikurikirana kenshi kuko umaze kwinjira muri management nubwo ntari njye nayikurikirana urufata umwanya ugakurikirana mbega babaririmbyi bimeze gute mbega baririmba gute ariko tubwire iyo ugerageje kuraba umuziki wo mu Burundi urabona ko hari ibibazo wumva yuko bikunda gushikira abaririmbyi bo tifuza ko byo gushikira nk'ivyaha kiuncambe no kuva ngano niko vano handi tifuza ko byo mushikira ko ndahakura ndanahishime kuba ndinga yes I binabaye byombabaza kweri ibyo mbabaza mbase nifuza ko byo bace kiuncambe no muziki baye cyombabaza ibisigaye is good ibisigaye ni bisanzwe ariko kuva imbere ya pifa na vishu ari mu bintu byinshi vishu n'umuntu wa kera wanzi ibintu byinshi pamba nawe kaza nene ubizi wewe nira kuvuga byinshi abita wanatubwiye ko zijya ndirimbo zose ari wowe wazanditse zose mugari ndufamba yanditse ijya ndirimbo uri kumwe na VICHOU LOVE byakinze gute ugira bacagura ijya ndirimbo nayo nyene muzo wanditse ijya ndi munyene nana yanditse ndayiheza mbomaze kuyiheza HAPPY FAMBA yambwiye indirimbo VICHOU ni sawa yigiyemwo
ugenda nawe sinomwanyira kuko n'umuntu abona kure naho ubwiye je namwita Google azi ibintu byinshi naromba abona kure ndambwiye ati siko nta kibazo it's okay. Vichou no muri the fighter production turekanye na Vichou undi muntu ubona ko muri aka kayipi wari kumucomeka mu kidogo tu nkuku Happy Famba bikwemerera yari yo bari frère wanje muri collab kubera iki ndamukunda kandi nkunda n'Imana vize hama yo donc wewe iri kurakora iri ku wiyumvira collab wiyumvira gute wiyumvira ko collab ari iki wewe bo collab biri ko biri haro collab ituma ushika ahantu na collab ituma ushikana umuntu nje nifuje ko shika ahantu kanshikanya umuntu cyarimo iyo collab rero yari guca ikora iki muri ivyo bibiri iyo collab misanzwe urabona hagiye umuntu akaraduga collab yawe na Petit Frère mwese muri ko muraduga nego karaduga nakubeshe sivyo kora nko mu industry benshi barabituduvukana rero ikintu kibaye babitwa show love kwerekana yuko umuntu umukunda atagwa ngo gwabaye kora ngo uronse nawe yaronse it's okay ariko mugabo singonga rero mama ngo hanyungu nyine ubukeneye hatari naho ubiye collab ziri kubiri haro collab yo kuduhuza niyo kuduza okay nk'ijya Vichou niyo kunduza turetse rero collab ya Vichou tukareka collab ya Petit Frère wa na undi muntu ubona ko mukorana collab mu Burundi nta wundi ni benshi ako mbwa Ivan ndimo nakoze ariko hatangura Vichou agakurikira Petit Frère wawe hama abandi bakaza mu nyuma ako biva mbwa ndimo nakoze sinabo harabandi nyine boja mu nyene biva ndimo nakoze rega jewe ugira ngo rega na Vichou gira ngo ayijemwo Happy Famba aravye kwanza itire avuga ati indirimbo Vichou it's okay yo matching up bien okay uravye style uririmba basumbwira wundi wovuga yuko vraiment Happy Famba ariko aragikurikirana ikigandiro wundi uvuga uti manager ndifuza gukorana collab n'ukweri n'umuririmvyi shaje kweri bizoba mu gihe nyene iyo project na ironse ndose project yabyo nzovuga ati manager uyu muntu reka yicaremo none ubizoone ko azi ko uri umuntu wambaye umenye byo ngaho urabizi toto cyumumenye ari hakiri kare gusa hapati benshi babizi urabizi nga kandi bashoboye kandi yagiye muri ndimbo ziwanje twika nkaje nkatwika amagahera rimwe wagwan nobody fiston yes hama top 3 yabaririmvyi b'abarundi wewe aba new generation wemera n'aba generation nemera bose none wazi kibazo rega jewe Drizzy je sinkunda umuntu je nkunda indirimbo y'umuntu nyene ubona ko bariko babikora neza umba kwanza nkunda kwishura ukunda indirimbo none sinkunda umuntu yaye je ko indirimbo nziza nkunda sinkunda wewe aho je nkunda indirimbo yawe ndakunda ndakujani je nkunda indirimbo yiwawe ko uri umuntu wewe okay nkunda okay ntubeshanye nk'ubu Drizzy wewe ndagukunze nene uzo ko murimba imisosi ndimo nkunda sawa top 3 y'indirimbo ukunda iwanje cyangwe zabandi Drizzy umba kwanza we nakubwiye je bivana mudimba nibereyemwo uroma nakubwiye gusa nyene nene indirimbo zitatu razibutse ntazo basi zirahari nziza amaheti ngawe ako Drizzy ako ngawe wewe amaheti ngawe yamaranga mu nene mbwira zitatu nikasaveri ya mbere hamanana nta maritanike zo nizi wawe nizo za sabani mbere isoko bwanje nizo hit amahiti nizo za mbere nta nimbo simbizo zihari nizo nyene nazambe yes guys mwamwumvise rero ni blues de la blues the way from the Fighters production the biggest label mu Burundi ya niwe yareka aratuganira rero umuzo wonga muri the Fighter production umuzo muri entertainment karibu rero mu bibazo dusangire ibibazo twese dupambane muzotinye kugenda n'amaguru muzotinye kugenda nirege ngo bifese yo acakubwira ngo none ngende n'amaboko muzotinye kugenda nirege ubuze ngo ngende niki bifese mubwira ati mzee none waje n'amaguru none washaka nze n'amaboko urumva nuzotinye gukubitirege nuzotinye kurara ubusa nuzotinye guhasoringa it's good hari ibibazo byinshi uzohura navyo bro byinshi sana man wana Drizzy naho wavuze ngo nakubajije ikibazo cy'ibibazo ubona abarimvyi bakunda guhura navyo wakinyishuye nakwishire basi
Duzi jewe nta pressure mfise do kuza mu muziki ngo nzura niki kuko je manaje yamaze kuntegura akaje namaze ikindi manje ntegura apara kuririmba akanyereka yuko ukuntu nyene akwereka amazi n'abakunzi akambwira ati aba naba nuko oya mpa ntuzubegere ko nta muntu umutokwegera Beatrice no yobanuka umuntu yapfuye ashobora kubwira ati uyu mu journalist ni agusaba ikiganiro ntuzomwemerera oya njambwiye vraiment namubeshe abantu bose jewe nemeye gukora na jewe yaba muririmvyi yaba producer yaba director yaba journalist bose it's okay gusa mugaya yambwiye yuko mu gihe umuntu muri kumwe uzika kora iki abo kuntu witwara so right oh fuck yes Dora yes I Tiko turagenda dusozera turagenda dusozera yeah dutangure kwanza akajambo kamwe kuri manager akaye kajambo mubwira bo akajambo je no mubwira gushika ubu numva ndamwishimiye cyane kuba yaranyemereye kumpa uno mwanya nanje nkaboneka mu bandi mu banyempano bari mu gihugu ko ari benshi ngaba bamwifuza canke basi yifuza gufasha mugabo itakunze je bigakunda nkashimira n'Imana abavyeyi banje ndamushima ko bivuye ku mutima cyane ko sifisi no muha ntaco mfise kwereka kandi ntakintu mfise no muha cyo muhagisha nikibaho ariko umutima wonyene gusa kuba nashimye birakwiye niba ko bikwiye Mani gufashe gutera imbere my brother nawe umfashe nujafashe nakamfashe Isaac TV yabitanguye guys ni Dollar Blue C yes sir umutipe novuga yuko afise talent guys please ugiye kuri YouTube yukumviriza indirimbo murabizi manager the fighter Happy Famba n'umuntu novuga yuko afise ore musicale novuga yuko yakoze umuziki kuva kera benshi barazi yuko atashobora gufata umuntu abona ko yoza kumuhombera ngo amashire muri management yiyo cyo ni ikintu vraiment kuko uravye nabo yashizeyo before bakavamo sinibaze yuko bona natwarabona yuko bafise tara mugabo sinzi ngira byaciye bigenda ukundi ntibyakunze ko babandanyana ariko twifurize kubandanyana Happy Famba ko n'umuntu ameze fresh umuntu ari cool ari humble ntuzomugabire bro please naho uciye mu jambo Drizzy ntameze fresh shirako sana ahubwo ameze fresh sana kuko abarimvye baciye ni benshi hagiye abandi umuntu adafise umutima wo gufasha no kwinakurahiye Drizzy isari kuza ngaha muga ntiharavye bajya ngo baragiye ibiki yafati it's okay adufashe na talent na big umuntu mwiza cyane gose sana guys mugende kuri YouTube mandike Dora apana Dora yeah Dora na eriko ninakuja kwa Dora mugana iriko ya mabluesako Y blues donc wandika blues kuja wandika blues uchukura ko ugashira ko Y change let's go naho ni wewe nyene yituko nyene kuri YouTube na indi YouTube uza kubona ni kuri YouTube gusa Drizzy mucho mugenda Instagram page Facebook irahari boom play hose wow Zika ndimbo ziko kuri boom play hose kakashi mwatangiye kukajyana bagwana chigera mu supporting mu bikore fresh umujinya nari hambo nawe nyene ameze fresh imere nka Happy Famba natwe twana yiru supporting umuziki mwiza bro duho umuziki mwiza ndabikubwiye uduho umuziki mwiza man mu mamashi rero sana bro mu mamashi yanje rero bwana ejo yari Drizzy nibaze yuko mwaryohewe n'iki kiganiro nibaze yuko mutarambiye nibaze yuko mugakiravyo mwese abatarakora subscribe kuri Isaac TV no kuri Dollar Blue C yes I nibaze ko mubikora bien sana n'abantu benshi badukurikirana ariko n'abatarabikora babonye ikiganiro abafana ba Dollar Blues batari bazi Isaac TV ubwo barahari mubikore rero mudushire ko subscribe nanje ndabakunda sana ni Drizzy maneko aho sio maze Isaac TV.